NDUFACOM company twariyumviye gukorera Imana biciye muri Holy Mountain of Christ Ministry. Harimo iyo ministeri zo abakozi b'Imana urubuga rwo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ntahe ibintu byinshi bitandukanye ibiganiro bigiye bitandukanye harimo ibikorwa mukora kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo kumva bijyanye no gukora no kuvuga ngo ibikorwa dusenge twongere dukore aho ni muri NDUFACOM company. Ikigira kabiri nkuko ari byo twizeye katwizeramo tujye bana dufashanye n'abandi mu byo bita imagine medical medicine care. Turifuza ko hajoba ikintu cyo gufasha abantu mu byo Imana yatwizeyemo mu kwiga no mu gufasha abandi abagwayi cyane kuko ni muhamagaro Imana yaduhaye. Ikigira gatatu ngomba kubabwira kiri muri NDUFACOM company harimo offering. Nanje kukura. Oya reka mbona usigaye ushubushe. Oya reka. Uraza kuntusa. Uranyerera. Takwe. He wahandagiye mu bitega. Amakuru y'imezi. Neza. Ndenda ukumbesha mugabo ndi. None wibuse uja? Mashashe ndakubwira. Bisa nife umukobwa wanje. Aha nashushe. Ngomba bazodukamera kuri anife. Urumva? Hewe hasingyama harero ndagiye ntidutera inkuru sha ngoma nirukange premier. Hakuja naye ndikunda kubwira ikintu. Hariho company yitwa NDUFACOM ariko namba yo. Cyane tuba washushe mbona watuyeko. Hari ibintu kuko bwose amasanamu barakugirira neza yabagufotora yabagukamera byose. Hari nabajya bamenyekanisha ibintu bifuza kubimenyekanisha nabo nyine barabibafashamo. Oya. Ama publicité yose wenda kubwiye ntuzokwidoga ni wacu. Umvize roshe umfungiye ifi aha narengesha ucuza dutera inkuru ubu unye icyo kiravuye mu mbere nimba rero mubikora neza ndafise umusista wanje sha nzoca ndamuzana bashaho mwe muri amavuta